Cuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 28 Kigarama gushika ku wa kane igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2020 haratunganijwe amasengesho y'igihugu yo gushimira Imana ku vyiza yakoreye Uburundi n'abarundi mu mwaka twaraye turangije wa 2020 no kuyiragiza kugira ngo ibandanye izigama Uburundi muri uno mwaka wa 2021 twaraye dutanguye. Amasengesho yabereye muri komine Mutaho y'intara ya Gitega. Ayo masengesho akaba yari yitabwe n'isinzi ry'abantu, uri abene gihugu, uri indongozi zitandukanye, uri abarongoye inzego nkuru z'igihugu, uri abaririmbira Imana bo mu mashengero atandukanye, uri abasiguzi b'ivyanditswe vyeranda batandukanye n'abandi. Mu kiganiro c'uno musi mukaba rero mugiye gukurikira igice ca mbere c'ayo masengesho kigizwe n'insiguro zifatiye ku ijambo ry'Imana hamwe rero no gutazira Imana byaranze ayo masengesho yamaze imisi 4. Tukaba tubahaye ikaze. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 28 Kigarama niho rero hugurwa icese ayo masengesho y'imisi 4. Akaba yatangujwe n'inkuka ya misa yabereye muri paroisse Gitongo ngaho muri komine Mutaho mu ntara ya Gitega. Iyo nkuka ya misa ikaba yari yitabwe rero na Sebarundi n'umuryango wiwe, abarongoye inzego nkuru z'igihugu batandukanye, indongozi zitandukanye n'abandi. Umwungere wa diocese nkuru ya Gitega Simoni Ntamwana yarongoye iyo nkuka ya misa, akaba yasabiye indongozi z'igihugu kwamana ubwitonzi ari bwo soko ry'umutima n'umubiri. Ati ese uyu mugigwa wo kubanza kwihereza Imana imbere yo gutangura umwaka wobandanya mu gihugu cacu c'Uburundi. Musenyeri Simoni Ntamwana akaba kandi yarashimye intambwe nziza indongozi z'igihugu zigeze k'uyu munsi mu bijanye no gukorera igihugu n'abene gihugu. Aca basaba guhoza ko mu gukora bitwararika na cane ineza y'abantu bato. Mu mwanya w'igisabisho rusangi umutambukanyi wa Sebarundi nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye yarasabiye akanyamuneza imiryango itararonka ibibondo, asabira abakitswe n'amagara kugira ngo Imana ibaronse ugukira, hamwe rero n'abafise amikoro make kugira ngo Imana yo itanga vyose ibarabe ryiza. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye nawe mu gisabisho rusangi akaba yabanje gusaba Imana inkomezi ziva kuri yo kugira ngo ashobore kurangura neza imirimo yamushinze. Ayisaba kuronsa igihugu cacu amahoro n'umutekano no guhezagira abakunda Uburundi ndetse n'abansi babwo, yongere ibahe guhinduka. Turongeye kandi mu kibanza c'abarundi bose kwatura imbere yawe kwatayindi Imana iriho uretse wowe nyene ubuzima. Ni wowe tanguriro kandi ni wowe herezo, natwe abantu wiremeye turubusa kuko tumara umwanya urumara. Amatwi yawe meranda yama yumviriza ibisabisho vyacu. Turagushikaniye mu minwe yawe Mukama iki kiringo c'imyaka 7 inzego zatowe zigiye kumara zirongoye igihugu. Turaguhereje imigabo n'imigambi y'igihugu
twiyemeje kurangura muri iki kiringo. Turifuza ko iyo migambi yoba ari igituma abarundi baroranirwa bagira itekane, ariko turazi Mukama ko ari wewe nyene inganje n'ubuzima bw'abantu. Dufashe rero ivyo dukora vyose bize bibe mw'ishaka ryawe kugira ngo bishoboke. Mana zima, turagusavye urose amahoro Uburundi n'abarundi, turagusavye urose umutekano Uburundi n'abarundi, turagusavye urose amagara meza abarundi n'abatsindana mu Burundi, turagusavye uhunde imigisha n'imihezagiro yawe Uburundi n'abarundi, turagusavye uhezagire imirima n'ibitungwa vyo mu Burundi, turagusavye ukomeze inshuti n'abagenzi b'u Burundi, turagusavye uhezagire n'abanga Burundi ugarura imitima yabo. Urabana n'umwe mu bo washinze amabanga hambaye muri kino gihugu, kore aziko uwo gushimisha kuruta abandi ari wowe Mana nzima. Uduhe kuba abarongozi nyabo b'ubusho bwawe, utwongereze ubwenge bwo gutegera ico udushakako. Duhunde mutima mweranda yame atwosha gukora ivyiza, turabigusavye Mana nzima. Yaguruke nyine cyubahiro arashitse. Inyuma y'iyo nkuka ya misa, ayo masengesho akaba yaciye abandaniriza ku kibuga c'inkino ca Mutaho. Ibirori bikaba vyatangujwe n'urugendo rw'amahoro rwari rurongowe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe, baherekejwe n'izindi ndongozi z'igihugu zitandukanye, eka mbere n'abenegihugu bari baje bava mu makomine atandukanye y'intara ya Gitega. Guhamagarira abasenga igihe cyo gushimira Imana. Hamagarira abasenga ikindi gihe cyo gushimira Imana. Hamagarira abasenga. Nagira ndagusabe aho uherereye, umunezero uriho, mpwemu yera yatugendeye, ugerageze kwerekana ko nawe we iwawe bimeze neza, kuko hano twaje mu masengesho y'umunezero. Haleluya, ibintu bimeze neza cyane gose. Haleluya, haleluya. Ubwo rugendo rurangiye, umutambukanyi wa Sebarundi nyiricubahiro Angeline Ndayishimiye akaba yaciye aragiza Imana ico kiringo c'imisi 4 bari bagiye kumara bari imbere yayo mu gisabisho. Kw'izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Mana nziza, Mana musha byose, turagushimiye ku mugambi ufitiye ubuzima bw'abarundi n'abarundikazi. Turagushimiye Mana kwatugize ihanga rigufise. Turagushimiye Mana kwatugufise byatumye imigabo n'imigambi y'amahanga bicika ubusa. Mana mushobora byose, turi ngaha abarundi n'abarundikazi, turaje ngo twirimbure, turaje ngo dutange raporo y'ibikorwa twakoze umwaka wose w'2020. Turaje Mana ngo twigaye aho tutagugorokeye. Mana nzima, turasavye imbabazi aho tutikunze, aho tutakunze abandi, ndetse n'aho tutakunze igihugu, naho tutagukunze. Mana mushobora byose,
hari abiyanka bagashika naho biyahura, hari abiyanka bagashika naho bisinzikariza ubuzima bonyene. Aho hose turasabiye abarundi, abo abariyahuye turabasaba imbabazi. Mana mushobora byose, turakweretse ubundi bwacu, turabusabiye amahoro akwiye. Ibyo byose biva ku kubura amahoro, na cyane cyane amahoro yo mu mutima. Mana nzima, ijambo ryawe ravuga ngo turinde umutima wacu kutindi byose, kuko ari ubugingo bwacu bududubiriza. Turakweretse umutima w'abarundi, turakweretse imitima y'abarundi kazi, baba ari mu Burundi, baba ari hanze. Turabasabye ubaha amahoro, ubaha amahoro y'umusesekara, ubaha akanyamuneza, na cyane cyane ubahe kunezerererwa igihugu cyacu, ubahe no kukunezerererwa. Mana mushora byose, turakweretse ibyakozwe muno mwaka urangiye. Turagusabye Mana ku byakozwe neza biba umushinge wo kubandaniririzako, ibitakozwe neza utuhongere intege, utwongera amagara, ndetse uduhe n'ishaka kugira ngo turangure ibyo dutegereza kurangura. Mana mushobora byose, turatsinze ubunebwe mu izina rya Yezu Kristo, turatsinze intege nke mu izina rya Yezu Kristo. Turasabye amaraso yawe aze Yezu Kristo yoze umurundi n'umurundi kazi aho hose atakugororokeye. Mana nzima, turaje ngo tugushimire, turaje ngo tugutazire, kuko ataba wewe ntituba turi ngaha, ntituba dushaka kuvuga, kuko hari benshi bakoze bavuga uno munsi ari biragi. Turagushimiye ku byiza byose wakoreye abarundi, turagushimiye kuko gushima uba wongeje. Mana nzima, turakweretse uwo mwaka tugiye gutangura w'ibihumbi 2021. Mana nzima, iyi minsi tugiye kumara ngaha izoba umushinge w'ibikorwa tuzokorera igihugu, ibikorwa tuzokwikorera n'ibikorwa tuzokorera Imana. Turasabye umushinga ukomeye, ibibuye ry'urutare. Mana nzima, turasabye abarundi bakubakireko, ntibubakire ku musenyi, kuko ngo inzu yubatswe ku musenyi ntiyamaze na kabiri yabomotse. Uwo mwaka rero uwo mushinge turakweretse rero umwaka wa 2021. Umurundi n'umurundi kazi wese ahari uzumuhe kuranirwa, uzumuhe ishaka ryo kukurondera cyane cyane, kuko ibyo twokera kuri nose tutagufise byose byo imfa gusa. Uraduha kurondera ijuru, uraduha iherezo ryiza, uraduha Mana nzima no kubaka mu ijuru yanzu y'inzahabo, yanza abaho bose bama baguwe neza, bama banezerewe, bama baririmba. Turakweretse rero Mana y'ubushobozi, utwakirire amashimwe tuguhereje nk'abarundi, utwakirire n'ibisabo tuguhereje nk'abarundi. Nitwo kwibagira no gusabiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nawe bafatanije kukirongora. Mana nzima, urabongera inkomezi, urabaha intege, urabarinda kugwa no kuvunika. Mana mushobora byose, uzubaha ubwenge n'ubwitonzi hamwe Salomo yasaba. Mana mushobora byose, ego umwana w'umuntu ntaciye kwishoboza atari kumwe nawe, uramubamubera inkoni, uramubera ubwihisho. Mana mushobora byose, uramutwikiriza amaraso ya Yezu Kristo amwe yava ku musaraba. Mana uramwandika ko kirazira, aho utazoshaka kwaja uzumubuze, aho ushaka kwaja uzumugururire. Mana nzima, Mana turakweretse Uburundi, turakweretse indimiro z'abarundi, turakweretse ibyo byose bituma abarundi babaho neza, wugurure amarembo. Nitwo kwibagira no kugaza cakiza coronavirus mu gihugu cacu. Turazitirije imbibe zose z'u Burundi, turasabye Mana nzima uduhe ituze. Ega Mana nzima, kijya kiza kirahungabanije isi yose, none turasabye Uburundi bwacu ubehe kwama mu mahoro. Turasabiye na Afrika ukirinde kwinjira, tubasabiye isi yose Mana nzima gihere kugira ngo abana bawe baguma gutazira baguwe neza, atabwoba n'agahinda bafise. Mana mushobora byose, abamaze kwandura ubakize, abatarandura ubarinde, abamaze kugenda naho Mana urabazigamira iyo bagiye, uzubakire mu bwami bwawe baze bashika amahoro. Mana data mushobora byose, dusenze muri bike turazi yuko umuvyeyi udukunda, tutarasamura akanwa ubamaze kubona ivyo dukwiye. Nari turagusavye, uraza ubukene bw'umwe wese mu mutima, uraza hageza. Ariko Mana ntitwaka kusabira bantaho nikora, imfuvyi n'abapfakazi,
abo bose batagira shinge na rugero, abo bose bazigirijwe n'ibyago ibi na biriya. Mana nzima urababa hafi, kandi twongeye gusabira Mana nzima n'abatagira ikibondo, urabaha akanyamuneza, ubaha ikibondo Mana nzima, urugo ruze rwamira utwenga, kwibuka kuno munsi ari umunsi wo kwishuri gwako. Mana mushura vyose turaciye bugufi imbere yawe rero, dukenguruka dukomera amashi menshi cyane, kuko uri Imana igira neza. Mana mushura vyose uri mwiza uri wera. Muri byavuze ati reka tukuvuge kuri mwiza Yesu, natwe twavuze kuri mwiza, uri gitangaza. None turaje imbere yawe twakirire ivyo twagusabye byose, twishimikije butatubweranda, Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen. Utagushima yabaye tuwande, utagushima yabakomoka kwande, girira ubuntu nanje ngushime umbe, Yesu mwiza wuzuye ubwiza, 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 ubwiza. Shima mami, shima mwiza, shima data, uruwo gushima, shima mami, shima mwiza. Inyuma y'ijambo ry'ikaze mu ntara ya Gitega ryashikirijwe n'urongo iyo ntara Venama Nirambona, indirimbo z'amashimwe n'izo gutazira Imana z'imigwi itandukanye y'abaririmbira Imana zikaba zaciye zisamirana. Ewe Mana yacu, reka tugushime, uvyiza udasiba gukorera Uburundi. Abarundi bawe turi imbere yawe, uzanye amashimwe nushimura bikwi. Ewe Mana. Hakaba harimwo mbere na kohare igizwe n'ibibondo vy'umuryango wa Sebarundi. Ico gisabisho co gushimira Imana ku vyiza yakoreye Uburundi n'abarundi mu mwaka twaraye dusozereye wa 2020 no kuyiragiza umwaka mushasha wa 2021 twaraye dutanguye, kikaba catunganijwe ku ijambo ry'urufatiro riri muri Zaburi ya 33 kuva ku karongo k'icenda gushika ku kwa 12, ahavuga ngo harahiriwe igihugu umukama yabereye Imana, intara yitoreye ngo ibe icibare ciwe. Muri ico gisabisho c'igihugu catunganijwe na nyinicubahiro umukuru w'igihugu General Major Varisito Ndayishimiye kw'izina ry'abarundi bose, mu ntumbero yo gushimira Imana ku vyiza bitagira ingero yakoreye Uburundi n'abarundi no kwisaba kugira ngo yamize inyonga zayo ku gihugu cacu c'Uburundi muri uyu mwaka mushasha dutanguye. Sebarundi akaba mu ijambo yashikirije kuri uyo munsi yavuze ko hari imvo ikomeye ituma abarundi bashimira Imana, kuko ngo vyagaragaye ko Imana ikunda igihugu cacu c'Uburundi ufatiye ku bitangaza idahengeshanya kubugirira. Ati ntawuhakana rero ko Uburundi ari ihanga ry'Imana, mbere ngo n'abahora babihakana ubu batanguye kuvyemera. Turahiriwe twebwe abarundi, twebwe twashize Imana imbere. Imana irayoberanya imigambi y'amakungu, ikankiriza ivyiyumviro vy'ibihugu. Kubera ukwemera kwacu, ukwemera kw'abarundi, ukwemera kw'igihugu cacu, Imana koko ikivuze kiraba. None ngaha ninde yohakana yuko Imana yatoye Uburundi nk'izinga ryayo? Ndazi neza kuno munsi aho tugeze nta murundi numwe ashobora guhakana yuko Imana
yatoye Uburundi nk'izinga ryayo. N'abakekeranya ndazi neza yuko uno munsi baremera. Abarundi twese twariyemeje imbere y'Imana. Turemera yuko dufise uruhara imbere y'Imana. Hanyuma Imana nayo iradukura mu menyo y'abatwenzi. Nimurabe ingene Uburundi bwari bwaratabaguritse muri kahise kacu. Tukaba abaja mu bubisha. None nimurabe Uburundi bw'uno munsi muca mubona ko Imana ikora ibitangaza. Nimurabe ingene Imana yazigurije ubu Burundi bwacu. Irabuziguriza ikiza corona. None gaye mwico sigitangaza. Sebarundi akaba yaboneyeho akaryo ko kugaruka ku isezerano ry'Imana n'Uburundi ryahishuriwe umuhisi sogokuru nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Iryo sezerano ngo rikaba riri mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe ikigabane ca 28 kuva ku karongo ka mbere gushika ku kwa 14 ahavuga ibijanye n'ivyiza Imana ikorera ihanga rigendera ryitondera kandi rigashitsa amabwirizwa yayo. Ati Abarundi bazoguma bagendera iryo sezerano Imana yashikirije sogokuru kandi ngo ntibazigera bibagira n'amateka yamuranze. Sebarundi akaba yaciye asaba abaraho gufata umunota w'agacerere mu kumwibuka. Imana nye n'amahoro nye n'urukundo imugumize mu bigwanza vyayo. Murakoze. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yamenyesheje ko muri iyo misi 4 bari bagiye kumara bari imbere y'Imana mu gisabisho ari akaryo keza ko gusabira inzego z'igihugu kuyishikiriza iki kiringo c'imyaka 7 hamwe rero no kuyishikiriza imigambi ya leta mvyeyi, leta nkozi na leta nsenzi yategekanije kurangurira abene gihugu. Muri iyi misi 4 tuzomara ngaha twaje tuzanye ivyo tuje gushikiriza Imana. Muri ivyo icambere tuzomara iminsi 4 twese dusengera iki kiringo c'imyaka 7. Twese tugishire mu maboko y'Imana, Imana bariyo izoturongora. Tuje kandi kuyishikiriza imigabo n'imigambi yo muri iyi myaka 7. Tuze twese tuvuge tuti urya munsi niho twashikirije Imana imigambi. Niho twashikirije Imana iki kiringo c'imyaka 7 hama tuze tuvuge ko twatanguye tumaze iminsi 4 turi mu maboko y'Imana. Ndabipfurije rero mwese kuzokura imigisha myinshi ngaha. Turizeye yuko Imana izoduha imigisha myinshi muri rikoraniro riberengaho imutaho. Biciye mu ndirimbo z'amashimwe umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye atumirira abaraho bose gutazira no kuninaza Imana bayishimira ku vyiza bitagira ingero yakoreye Uburundi no kuyisaba ngo yamize ikiganza cayo ku gihugu cacu c'u Burundi n'Abarundi. Abashaka kucahira kuye barengera mu Burundi turanezerewe kuko nigiye cyo gushimira Imana mpamagarira abasenga iki ni cagiye cyo gushimira Imana mpamagarira Igitega turanezerewe kuko nigiye cyo gushimira Imana mpamagarira abasenga iki ni cagiye cyo gushimira Imana. Uyo musi wa mbere w'amasengesho ukaba warangijwe n'igisabisho carongowe na Sebarundi aho yasabiye Uburundi n'Abarundi imigisha n'imihezagiro y'Imana muri iyo misi bari bagiye kumara imbere yayo. Ku
ku muhingamo wo ku munsi ugira kabiri w'ico gisabisho hakaba hari kuwa 29 Kigarama umwaka wa 2020 indirimbo zo kuninaza Imana z'imigwi y'abaririmbira bo mu mashengero atandukanye zikaba arizo zasamirana ngaho ku kibuga c'Imutaho batazira Imana ku vyiza yakoreye igihugu cacu c'Uburundi. Isengesho ryo kugurura ibikorwa vyo kuri uyo munsi rikaba ryarongowe n'umukozi w'Imana Denise Nkurunziza, umutambukanyi wahoze arongoye Uburundi, umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza, aho yashimiye Imana kubona yaragwaniye intambara nyinshi Uburundi n'abarundi, acasaba Imana kubandanya ituzigamira igihugu cacu c'Uburundi. Data mu izina rya Yesu turaguhaye icubahiro cyose. Uyu mugoroba mwiza dushikanyemwo turi bazima, turashize hejuru izina ryawe, umuremyi w'Uburundi, umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'amahanga yose. Turanaciye bugufi imbere yawe mwami, turasavye imbabazi ku byo tuvuga, ibyo twiyumvira, ibyo dukora, mbere no kudakora ibyo twategerezwa gukora. Data wa twese ahoraho, twaje hano kugira ngo tugushimire uyu mwaka wose tumaze tugihumeka impwemu z'abakiriho. Wakoze ibihambaye n'ibikomeye mu gihugu cacu, hari intambara nyinshi watugwaniye tuzi nizo tutazi, nico gituma mu Burundi bimeze uko bimeze. Watubereye Imana, watubereye umuvyeyi, watubereye umutabazi, watubereye vyose. Uragahezagirwa, izina ryawe niryubahwe, niritazigwa nirishigwe hejuru. Amahanga yose akubahe, isi yose ikubahe, mu Burundi tukubahe, tugutazire, tugushire hejuru. Ni wewe Mana, Imana ikora ibirengeye ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira. Muri uyu mwaka wadukoreye ibirengeye ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira. Warakoze, hari byinshi wadukoreye ku buntu tutanagusavye, nubihererwe icubahiro. Turagushimiye mwami. Uburundi warabuzitiriye aho abandi bariko barapfira ku bwa cyakiza cya coronavirus. Uraturinda, uratuzitirira, ubana natwe, tuba nk'Igosheni cyagihe Abisirayeli bahari, ibyago bigatera babakikuje bose, ariko bo bararindwa. Natwe nivyo wadukoreye. Twaje kugushimira mbega Mana, tugihumeka niki cyari kutubuza kuza kuguhimbaza? Nta na kimwe mwami. Twemerere rero dukoraniye hana bahambaye naboroshe kugira ngo tugushimire, tugushimire ukugira neza kwawe, tugushimire ubuntu watugiriye. Era baturangije umwaka atanza ririkirica abarundi, atantambara ziri mu gihugu, turi impori impande zose mu gihugu cyose. Naco tubuza kugushimira. Era baturangije umwaka tugishobora gukoranira hamwe twese, atatandukaniro rihari, twese tukicara hamwe. Iyi ni impamvu yo kugushimira mwami. Warakoze, nuhabwa icubahiro, nushigwe hejuru. Uhoraho mwiza, niwe utuma byose bikunda. Mwemu yera, nawe ukaba umurongozi mwiza, ukatubera n'umujyanama mwiza, mbere ukaba umwitsa. Nico gituma dusenze kugira ngo uyu mugoroba bagiye gufata ijambo bose, mwemu yera ubarongore. Data wa twese, nawe ube hano uvugane natwe. Urakoze Mana yacu nziza. Ibikorwa byose rero ubibemwo, ibigiye kubandanya ubibemwo, ubandanye kutunezereza, ubandanye kudutwenza. Twugaje wa mubi n'ibikorwa vyiwe mu izina rya Yesu. Satani habera bakoranye na warakorana, nko muri cya gihe cya Yobu. Satani abera barakoranye, Satani na warakorana. None ndazi yuko yikurikiza aho abantu bakoraniye, cyane cyane bavuga izina ryawe, kugira ngo abayovye. Ariko ndamwugaje mu izina rya Yesu. Ndasenga ngo ibigiye gukoreka byose uhoraho abari we uhabwa icubahiro. Nuko urakoze, turagushimiye kandi turakwiteze muri byose. Izina ryawe ryubahwe, ritazigwe, rihimbazwe, rininahazwe n'abahambaye n'aboroshe. Tubisenze gutyo twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Inyigisho z'ijambo ry'Imana zikaba zatanzwe n'umusaseredoti Vedaste, akaba yabwiye abarundi ko kizira kwibagira ico Imana yabakoreye. Akaba kandi yabasavye kuvavanura n'umutima wo kwikunda, ariko nyabuna bame barangwa n'umutima w'urukundo, kubabarana no kwitanaho muri vyose na hose.
imigambi yayo uyitera umunezero abahima bagakiranuka Imana irabemera abahima bagakiranuka Imana irabemera n'abantu umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye mu ijambo yashikije kuri uyo munsi akaba yavuze ko mu mwaka wa 2020 Imana yiyerekanye mu Burundi akaba yaciye afata akanya ko gushinga intahe ku vyiza bitagira ingero bitandukanye Imana yakoreye Uburundi nko mu bijanye n'amatora abarundi bitunganirije maze akagenda neza mu gihe mu myaka yaheze atariko vyamye. Aranashimira Imana ku mwimbu wagenze neza mu gihugu ukaba wiyongereye incuro 6 mu gisata c'uburimyi n'ibindi. Ingene Imana yahaye imigisha Uburundi kuva rutoyibwirizwa shingiro cyane muri uwo mwaka kuko Imana yaradukuye mu menyo y'abatwenzi. Abantu benshi bari bazi yuko tutazoshobora guhagarara imbere y'ibihano vy'amakungu aho babuza n'abagwizatunga kuza mu gihugu cacu ngo ntibazane amahera bazi yuko igihugu gica gitembagara mugabo Imana iguma igihagaritse neza. Badufatiye ibihano kugira ngo igihugu kimererwe nabi ariko Imana nayo ikidukorera neza. Baradukekeza bavuga ngo ntavyo tuzoshobora gutunganya amatora ngo kuko nta buryo tuzoronka ariko kubw'abarundi bose twarasoronganije turaterateranya umwe wese icafise amatora acagenda neza ubwa mbere mu gihugu cacu. Bwabaye ubwa mbere mu Burundi tugira amatora hagaca haza impore abantu ntibaryane. Dukomera amashi Imana yacu. Erega nimwibuke amatora yose yabaye mu Burundi dushake duhere ku matora yo mu 61 yaraheze hacaba injyane. Amatora yo mu 93 niyo yagira kabiri yaraheze hacaba injyane. Amatora yasubiriye nayo mu 2005 muravyibuka nta mahoro twaciye turoka ngo nuko abaye amatora kuko hariho umuhari wari kuragwana. Mwibuke ku matora y'2010 haciye havuka ico bita ngo adese ikibiri kugira bahungabanye umutekano. Mu 2015 ho muravyibuka kushika abarundi bari basigaye bavuga yuko amatora aje ari ngwano. Mugu musi abarundi bitunganiriza amatora yabo bakitangira uburyo bwabo bakavyitunganiriza mu buhinga bwabo bakavyikorera niho honyene habaye amatora Uburundi bukaguma butekanye. Dukomera amashi Imana yacu. Ivyo vyose n'ibimenyetso vyerekana yuko Imana yonyene ariyo yibereye imbere ngaha mu Burundi ari ivyitunganiriza igacira uturungikira ya mpwemu yera mutima mweranda akatuvugiramwo akaduhanura. Ibi vyose nivyo vyerekana muri amatwaraje amatora hariho abashatse kugurya imanga mugabo vyamaze umwanya urumerumara bose bacabaja mu kanyamuneza. Dukomera amashi Imana yacu. Uravye neza uwo mwaka ingene wagenze murabona yuko ariho vyibonekeje cyane yuko abarundi koko basigaye bakunda igihugu. Barerekanye muri uwo mwaka urukundo bakundana, urukundo wo gukunda igihugu, urukundo wo gukunda ibikorwa. Ubwa mbere twaguma tubazana tuti none Uburundi buzotera imbere gute abantu bicaye bari kumarigara. Muga muravye neza uwo mwaka watanguye ivy'amarigara vyaheze, abarundi batanguye gukundana hagati yabo batakirabana amoko, abarundi batakiryana mu migambwe. N'igitangaza gikomeye cyane. Mwari bwabonaho imigambwe mu Burundi yicara hamwe yiga icoteza imbere Uburundi ngo baheze bahanure leta. Mugabo unagiye mbona bagira inama abanyamigambwe bariko barondera nabo ico boterera mu iterambere n'ubwa mbere vyabaye muri iki gihugu cacu. Imana irakora gose. Uyu mwaka twararimbuye ingene umwimbo wagenze.
uwo mwaka niwo mwaka wadutangaje twese. Twari tumaze igihe turiko turagwana n'inzara, ariko uwo mwaka duheruka kurimbura dusanga uburimyi umwimbu wiyongereye inshuro 6 ku mwimbu wahoraho, cyane cyane umwimbu w'umuceri. Umwimbu w'umuceri wariyongereye uwo mwaka inshuro 6 ku muceri wahorubaho. Murumva ivyo Imana ikora. Uwo mwaka ni mwamutereza amaso hirya no hino murabe imirima y'ibigori ingene imeze. Uwo mwaka niho ubwenge bw'abarundi bwagiye ahabona ko buhari. Kandi muravyibuka ko sokuru wacu Petero Nkurunziza yari yaravuze yuko ubwenge bw'abarundi bwari bwarazimiye bugiye kuja habona. Uwo mwaka niho abarundi berekanye ko bashobora kurima muci bakimbura, kuko umwimbu w'irici nawo twarawurimbuye dusanga uhakwa kungana n'umwimbu twahora turonka mu gatasi. Ubwenge bwo kuvomerera abarundi babuvunduruye ntawuhazi. Imana niyibizi. Imana irabwira abarundi iti gira kanaka kandi kazovamwo inyungu. Umwimbu waragenze neza, turabishimira Imana kuko iyo urimye ni nkuko hamvye. Imana nimenya ibiri mu kuzimu. Imana niyo imeza, niyo ituma umwimbu uduga kuko wiheruka kubihamba. Ugusenga kwacu kwaratumye Imana irabagiza Uburundi, ibirere biragenda neza cyane. Uyu mwaka niwo Imana yatwiyeretse mu buryo budasanzwe, niwo wa mbere, kuko twarabonye ibimenyetso, turabibona ikibonane, imbona nkubone. Abatemera nabo nyene baratevye baremera. Imana ibikorwa byose twakoze muri uyu mwaka, Imana yatwiyeretse mu rugori mu zuba. Rujya rugori ubwa mbere abigira abanyabwenge bavuga ngo none hari umuntu atazi umunywa amazi carico. None umunywa amazi turawubona atamvura ikuvya, atamvura igirigwe. Abigira abanyabwenge rero bacavuga ngo n'umunywa amazi. Muganda kubwiye kijya n'ikimenyetso gikomeye Imana yiyerekanamwo. Mu gihe twari turi mu myamamazo, ico kimenyetso cyaraduherekeje gushika abantu biyumvira ivyo ari byo barabura. Jewe nabwira nti hajya n'Imana ivuze ko tujanye. Kubera iki? Imbere yuko utangura imyamamazo twarasenze bimwe bikomeye. Twaramaze iminsi twisonzesha dusenga. Imana rero kugira itwereke ko turi kumwe yaraduherekeje. Tujibugendana Imana iratwiyereka. Tuvaho tuji Mwaro bibuko nyene, tuvi Mwaro tuji Muramvya bibuko nyene, tuvi Muramvya tujya mu Kayanza bibuko nyene, Ingozi bigenda uko nyene. Hageze rero ku mwisho niho n'abatemera bace bemera, babonye ingene twashitse mu ntara ya Bujumbura mu Kabezi, naho nyene bigenda uko nyene. Mu gisagara ca Bujumbura rero niho urugori rwabaye runini ruriyerekana. Nagira ndababwire rero n'abatemera ubu harageze ko bemera. Imana ikora ibihambaye. Muravye rukundo ruri mu bantu uno musi, hajyaga ntiharagera, turacari ku ntango. Nimurabe ingene ikoraniro ririmwo, nimwumvirize mu mutima wanyu umwe wese yiyumvira. Kare hari habiyumvira ngo vyari vy'amadini, ngo vyari ivyango, ngo vy'umuryango. None uno musi turatunganije igikorane ku izina ry'igihugu. Uno musi ni igikorane c'abarundi bose. Aha mwaje muva mu ntara zose muserukira abarundi, nico ituma twavuze yuko n'utaronka uburyo bwo gushikaha nawe nyene yifatanye natwe we uko iki gisabisho c'uwo mwaka ni igisabisho cy'igihugu, kuko abarundi twaramaze gusezerana twese mwibwirizwa shingiro ko Imana tuyihaye ikibanza ca mbere. Akamanuza rero n'abatemera bamwe batahora bemera boca bashaka rero bakavuga bati ubu ndemeye. Nuko kuntu Burundi bwasigaye mwizinga, ikiza corona kiro kirahonya inganda mu bihugu byose bibanyi hose, natwe tukaguma twibereye kubikorwa. Ibi bintu ntagira uwifata minenegwe, ni ivy'Imana. Nimumbwire ingufu zacu aho ziri. Muribuka igihe navuga yuko corona Imana izokingira Burundi, corona itazodutesha umutwe, gushika naho mvuga yuko nimwabona n'ababiri cyangwa batatu bagwaye ntimuze mugira ubwoba.
kuzoba ari ukugira ngo ubuninahazo bw'Imana bwigaragaze ngaha mu Burundi. None ibindi bihugu tubirusha abavuzi, tubirusha ubuhinga, tubirusha mikoro. Remeza neza ko nuwakekeranya yoshaka agaca yemera, ni ikimenyetso gikomeye. Imana yaratuburaniye urubanza. Muribuka igihe twashingisha urubanza hari ngaha mu ntara giteganye ntihajya mu gisagara, twabonye ko ata muntu numwe ku isi yotuburanira urubanza tuca turushinga ku Mana yo itarenganya. Aha nta numwe atagize umunsi mukuru yumvise ishirahamwe mpuzamakunguni ridukuye ko ujya muzigo. Barundi twari turemerewe, ariko Imana irareka ibibi bikaba kuko izingene bidukuramwo. Soma neza, haranditse yuko Imana yacishije abanyisirayeli muri arya magume kugira ngo bamenye kwicisha bugufi imbere yayo. Sebarundi akaba kandi yamenyesheje ko kuba mu mwaka wa 2020 abarundi barabuze umuvyeyi wabo sogokuru nyene icubahiro Petero Nkurunziza, ngo Imana yashatse kuraba ukwemera kwabo aho kugera, agashima rero ko abarundi bagumye bafatanye mu nda. Imana irakomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Imana yaducishije mu magume. Uwo mwaka Imana yarashatse kuraba abarundi ngo irabe ko bayemera cyangwa batayemera. Igenda rya sogokuru wacu Petero Nkurunziza ajya amageragezwa kugira ngo Imana irabe ko abarundi tuyizera cyangwa tutayizera. Itireka mbanze ndabe batagira serugo ko bashobora kubaho. Abarundi bararema ntibahahamuka kuko bazi ko Imana ari yibikora. Erega bijya nibitangaza. Amatora yaraheze, bamwe bakivuga ibicanke biriya, nuvuga imvo zo duca ducanamwo zari zihari. Muga Imana ikiricungira. Ushikaho naje vyantangaje. Kandi ntari bwimikwe ngo ndahire abarundi bagaca bambona umenga ni jewe serugo. Hari ikintu gitangaje burya. None iryo samuragwa ryoyo ryavuye. Erega burya nituza turagendereza ibintu. Nimumbwire ku isi igihugu muri gira mwumva umukuru w'igihugu avuga ngo wose amuragwa. Agakwira Uburundi bwose amenyesha abarundi atusa muragwa amezuku muramwizera mu mugamburuke bizogenda neza. Amwita samuragwa. Harahaba samuragwa serugo ataritaba Imana. Murumva ivyo bintu. Hajya hariho imbura Imana iri kwiravuga. Gushikaho tubona neza yuko burya hajya hose twaba turi kumwe yari Imana yivugira arasama n'ikimenyamenya ivyo avuze vyaraba. None ntimubizi yaratubwira ati Imana ivuze ngo kandi bigaca biba. Jewe ndabwije ukuri munsi umwe namubwiye ntubwo we nturi umupfumu. Kubera yarambwiye ikintu giteye n'ubwoba mbere. Bikinagoye no kwemera avuga ngo uzurabe ngo ntandwi izohera ngo kikitabaye gica kiraba. Vyerekana ko yari Imana iri kwirivugira, kandi murazi ko kiringo yari yatubwiye ati iki kiringo ni ic'Imana sigwanje. Imana buryaciye rero ifata ya ntahe rero iricara ku ngoma y'u Burundi, kandi n'ubu ntirahava niho yicaye. Twarayimitse. Kirya naco n'igitangaro imvo zo gucana murumva zari ziriho mugabiranka. Imana ikorera vyinshi u Burundi. Ku isi ntaho bwari bwigere mwumva aho impunzi zibwira igihugu zahunze ngo mfasha ntahe. N'umugore agiye buje umugabo ahora arinda kuja kumucura, akamugurira agahuzu keza akajana no mu bindi wugwagwa agiye kumucura. Mugabo twebwe abarundi bagiye bavuga ko bahunze umuriro, bonyene barimo bavuga bati mfasha ntahe. Aha abantu ntibabibona nk'igitangaza. Muravye impunzi ngere zihunguka ku bwishi, mubona turinda gusemereraga yemwe dusarara. Ahubwo nibo batubwira. Ubwa mbere haratanguye abari babohewe imahama, barabankiye gutaha bati dufashe twitahire ngaha ntibazoturekura. Murabizi yuko bamaze kubivuga hari uwaciye abiruka ko ngo ntibamuvanaho.
batabaza ubuserukizi bw'Uburundi muri kijya gihugu. Bukeye kabiri nzabona irindi kete rivuye i Bugande naryo abo mu nkambi na Kivale banyandikira ngo ndabafashe batahe. Kubera bo bari kure mwarabonye yuko indege zataguye kubatahana. Ibi byose tubikomera amashimana kuko abarundi turadusubire mu cari cabo. Umuvukano mu Burundi ugira rero tsimbatare. Abarundi batahe batunganirwe twese tube mu muryango umwe. Navuze samuragwa bijya vyo vya leta mvyeyiga yemwe. Najewe sinzi ngene vyadutse. Hajya n'Imana yambwiye iti ubu kuva mu Burundi birahindutse. Mubaye umuryango umwe utakigira abahutu n'abatutsi n'abatwa, mwese muri abarundi mugize umuryango umwe. Ubu rero na leta rero nijeje kumugabo ngo uwo muryango ni leta mvyeyi. Hajya Imana iravuga. Imana iravuga kandi bikabaga. Iravuga kandi bikaba. None ga yemwe murindiriye ko Imana izobonekera mu gisaka caka ntigishe nka kumwe yabigirira Musa. Nimusome igihe Yezu yagira asubire mu ijuru yabwiye abigisha biwe ati sindabataye nzobarungikira umuhoza niwe muzogumana mutima mweranda. Natwebwe rero tumenye yuko Imana iravuga iki mutima mwerandaza muri twebwe hanyuma tukavyatura. Igikuru no kubivuga wasenze. Nico gituma ivyo uvuze uzi neza ufise ukwemera kandi wasenze Imana ikivyakira bikaba uko nyene. Nanezerewe mu mwami. Hallelujah. Mwami wankomezi zanje. Uyo munsi ugira kabiri w'ico gisabisho ukaba wasozerewe n'indirimbo zo kuninaza Imana zirongoye na Sebarundi acarangiza asubira gusengera Uburundi n'abarundi asaba Imana gushira abarundi mu ruhongore rumwe ikabarinda ico cose coza kibatandukanya. Ku muhingamo wo ku munsi ugira gatatu naho hakaba hari kuwa 30 Kigarama naho nyene haranzwe n'indirimbo z'amashimwe no kuninaza Imana z'imigwi itandukanye y'abaririmbyi bari baje bava mu burere butandukanye bw'igihugu hamwe rero n'insiguro zifatiye ku ijambo ry'Imana zanditswe muri Bibiliya. Pasitori Isidore Mbayahaga batazira Rehobot mu nyigisho yatanze akaba yisunze ivyanditse muri Daniyeli ikigabane ca 6 kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka 5 ahavuga ingene Daniyeli yaremентanirijwe gushika naho atabwa mu cobo c'intambwe ariko kubera ikiganza c'umukama cagumye kumwe nawe izo ntambwe ntizigeze na gato zimujya. Akaba yagereranije ivyo vyashikiye Daniyeli n'ivyo Burundi buhitiyemwo aho bwaremентanirijwe ariko kubera Imana ikunda abarundi ikanakunda n'amasengesho yabo ikiganza cayo kikaba cagumye ku gihugu maze hirya no hino ku isi baruhira kumenya ukuri ku gihugu cacu c'u Burundi. Ati Burundi ni igihugu cahezagiwe n'Imana ati rero ngo harahiriwe uwo wese azogihezagira ngo kuko na wene azohezagirwa. Akaba yaciye ahamagarira abarundi gukunda igihugu cabo cabibarutse n'indongozi. Kora
y'amajuru. Hozana, hozana, Icyubahiro ni cyawe Yesu, uriya juru y'amajuru, uriya juru y'amajuru. Ewe Yesu, nilata malaso yawe nguje ibyaha asubiza ubwo kumana n'ubuwitagaza. Hozana, hozana, icyubahiro ni cyawe Yesu, uriya juru y'amajuru, uriya juru y'amajuru. umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yishimikije ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'ivyahishuriwe umutumwa Yohani ikigabane ca 12 kuva ku karongo k'indwi gushika ku ka 12, akaba yarasiguriye abaraho ingene shetani iteranya abantu bagacanamwo bapfa inyanduruko z'ikinyoma. Sebarundi ati abarundi muri kino gihe baramaze gutahura ikibi n'iciza, ari naco gituma bokwirinda kumanuza Imana, ariko nyabuna bakama bayikengurukira ku vyiza vyose idahengeshanya kubagirira. Yabasavye rero kugwanya umwasi shetani kuko ngo ariyo iteranya abantu, maze bashishikare kwambaza mutima mweranda w'Imana kuko ngo ariwe atanga akanyamuneza n'amahoro. Ko twamaze kumenya gateranya, tumugwanye ntihagire umutima n'umwe uzosubira kuduteranya muri iki gihugu cyacu. Burya hariho abantu shetani ahiri imisi yose muze murabe habugwanga. Ahari shetani imisi yose abantu bagoma barondera akantu na gatoyi ko bateranya. Ucumenya ko ubonye muri ko murarondera ikibateranya, menya neza ko shetani yamaze kuhinjira. Muzi ubwenge rero muca muje hamwe mwese mukayigwaniriza hamwe kuko n'umwasi wa twese. Ahari mutima mweranda naho akanyamuneza. Ni murabe nko gahingere twese tunezerewe. Murabe ingere dutamba tunezerewe. Aha birakwereka neza n'ikimenyetso kitabesha ko turi mu Mana, mutima mweranda ari ngaha. Nico gituma yavuze ati nihagira nikibagora murengengana. Abarundi nabo nyene ubu duhejeje gucugwa gushasha. Twaraciye mu cuma rero tuveyo tugororotse neza. Nta kintu gishobora gutera ubwoba kugira dusubire inyuma. Barundi bene wacu ndabahanura, tube intwari twese, ntituze dusubire inyuma ku Burundi bwacu. Dukomeze urukundo, dukomeze ubumwe n'urukundo. No munsi abari hanze basigaye bicuza bavuga bati ico dusubiza mu gihugu cyacu. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaciye asaba mbere n'abahunze igihugu cabo cabibarutse kubw'ikinyoma n'amarementanya vyakorewe Uburundi ko bokwitahukira mu gihugu cabo c'amavukiro. No kuri uyo musi nyene bakaba basozereye mu kanyamuneza ntangere batazira Imana yo yazigamye igihugu cacu c'Uburundi no kuyiragiza kugira ngo ibandanye kuzigama Uburundi n'abarundi. Ibirori byo gusozera iyo misi ine y'igisabisho cy'igihugu cyatunganijwe na Sebarundi ku izina ry'abarundi bose bikaba vyatangujwe n'urugendo rw'amahoro rwari rurongowe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bari kumwe n'indongozi zitandukanye z'igihugu n'abene gihugu bo mu makomine atandukanye agize intara ya Gitega. Inyuma y'ubwo rugendo hakaba hakurikiye indirimbo zitandukanye zo gutazira Imana zaririmbwe n'amakohare atandukanye yari yitavye ico gisabisho.
mu ijambo buramatari w'intara Gitega yashikirije akaba yarashimiye nyine icubahiro umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuri iryo teka ryo kubona yahisemwo iyo ntara ya Gitega kugira ngo abe ariyo yakira ayo masengesho y'igihugu. Abanyagitega bakaba baciye bashikiriza Sebarundi utuganuke dutandukanye harimwo ikimenyetso kimeze nk'ikarata y'Uburundi, ikimenyetso c'uko biyemeje gukora bashize hamwe mu ntumbero yo kumushigikira ku migambi yiwe yo guteza imbere igihugu. Bakaba baramugabiye kandi inka 11, inkoko 11, intama 11, impene 11, igitigiri c'amakomine 11 agize iyo ntara ya Gitega, hamwe rero n'ibiseke n'ibindi vyimburwa bitandukanye bisanzwe vyimburwa muri iyo ntara ya Gitega. Mu ijambo umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yashikirije ryo gusozera ico gisabisho c'imisi 4 cari kimaze imisi kibera ngaho imutaho mu ntara ya Gitega, akaba yarashimiye abitavye iryo koraniro ati ni ikimenyetso cerekana ko abarundi bari mu rukundo, mu bumwe no mu runani rw'intamenwa mu kwambaza Imana no kuyishira hejuru ya vyose mu gihugu cacu c'Uburundi. Sebarundi akaba kandi yasavye abarundi kuzirikana ijambo ry'Imana ryanditse mu Banyefezi ikigabane ca 4 kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka 3 ahavuga ibijanye no kubana neza mu rukundo. Ayo masengesho yamaze imisi 4 ariko arabera ngaho imutaho mu ntara Gitega, akaba yasozerewe n'igisabisho ca Sebarundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye, bareruye ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yasenze asabira imigisha n'imihezagiro Uburundi n'abarundi bose. Inyuma y'ico gisabisho ca Sebarundi, inzamba indwi zikaba zaciye zisamirana mu ntumbero yo gusozera ico gisabisho c'igihugu c'imisi 4 co gushimira Imana ku vyiza idahengeshanya gukorera Uburundi no kuyisaba kugira ngo ibandanye ibuzigama. Nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha. Igihe cyo gushimira